uvuze ibintu bitangaje ubundi biba ari ibintu bitangaje nyene utokwibaza ko biba kuri isi y'abazima. Uyu munsi nkuzaniye ibintu bitangaje niwavyumva ntuza kugenda udatangaye. Ikiba kita ikiyaga Kivu canke Lake Kivu. Ibintu biri muri iki kiyaga ntibisanzwe binateye ubwoba. Ni ikiyaga ciza uri kurakiraba gikunzwe na benshi, imisozi myiza igikikuje ariko kibitsa amabanga adasanzwe. Nyemera kandi gumane nanje turaza kujana muri Ethiopia. Aha ikirunga kidasanzwe. Ibiri muri iki kirunga navyo bisiga ubwenge bw'umuntu. Aha hari bidasanzwe ibaze nk'amazi ashobora gushuha karenga degrees Celsius ijana. Ubundi tuzi ko amazi ashobora kugera kuri degrees Celsius ijana. Ntiza kuguma ngaho turaja kandi muri Amerika y'Epfo. Aha ahantu hari ibiti bijyana ku buryo igiti kikuriye wogira ngo bagukubise icyuma gishushe. Ubundi bitangaza ni byinshi. Icyo ngusaba unyemerere tujana aha hantu hari ibintu bitangaje ndazi ntuza kugenda udatangaye ariko ngusabe nimba utarabikora ubanze ugire subscribe maze dutemberana aha hantu. Ndaguhaye ikaze muri iki kiganiro. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi rero reka duhere ku kiyaga Kivu. Ubundi ibiyaga byuzuye ubwiza birakayangana yamara musi yabyo hari ibintu biteye ubwoba. Ikiyaga Kivu gifise amazi atuje, izuba rirasira kuri ayo mazi ni ibintu biteye igomwe. Ku mupaka w'u Rwanda na Kongo ahari ikiyaga gikunzwe n'abantu benshi ariko kinyegeje amabanga hambaye. Ni ikiyaga Kivu, amazi meza n'ahantu hatuje ariko ubushobozi buri musi y'ayo mazi bushobora guhindura aka karere k'aha hantu maze bigahitana abantu ibihumbi n'ibihumbi. Aha turi mu gihugu ca Kongo canke RDC. Iki kiyaga cuzuyemo bimwe twita dioxyde de carbone, za metane ndetse n'ibindi. Iki cuzuyemo imyuka idasanzwe, gaz. Musi y'iki kiyaga huzuye y'ibirunga, igihe byo turika byo hitana ubuzima bw'abantu batari bake. Iyi myuka yuzuyeyo rero nimwe ishobora kumara imyaka myinshi iri musi y'amazi maze mu nyuma bigahinduka bigaturika. Ibi nivyo bita éruption luminique, maze bikarungika bimwe twita gaz carbonique nyinshi ikuraho umwuka canke oxygene bigatuma ahantu hahinduka mu kanya gato. Ibi bigahitana ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. Iki kiyaga rero gifise imyuka irenga igihumbi ku kiyaga citwa Nyos canke Lake Nyos. Iki naco cahitanye abantu bashika 1800 ahari mu gihugu ca Cameroon mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1986. Iki caraturitse maze gihitana abantu. Wumve rero ko imyuka iri muri iki kiyaga ca Kivu isumba igihumbi imyuka yari muri iki kiyaga ca Lake Nyos. Ikindi womenya kuri iki kiyaga nuko ivyuka bikomeza kwiyongera buri mwaka yamara birumvikana nanone abashakashatsi nico babereyeho bakora ibishoboka byose kugira ngo bakurikiranire hagufi iki kiyaga. Ubundi ni ikiyaga ciza uri kurakiraba gusa giteye ibintu biteye ubwoba. Turava ngaho kandi tuje muri Amerika y'Amajepfo. Aha turi mu ishamba rya Amazon irikora ku bihugu nka Brazil, Peru, Colombia ndetse n'ibindi. Ni rainforest. Iri shamba ni rinini kwisi canke amahaha y'isi. Iririmo ibintu bitangaje utopfa kumenya hari ibintu bibaho ngaha kwisi. Aha ndakubwira ibiti bijyana. Ibi biti uvyegera vyohita vyasama bikakumira. Kimwe mu biti bizwi cane ni white tree. Iki giti gifise amabara, iki gifise ubumara bushobora guturira urukoba. Gifise ivyo bita coral vine. Ubu n'ubumara bwica mu minota mike. Hari kandi medicinal tree of the Amazon. Ikucegereye imvura iri kiragwa naco gishobora kuguturira. Amata ava muri iki giti ajyana cyane. Nayo uri imbuto zaco vyotuma ubura impwemu mbere ugatana ubwenge ndetse ukarurumba bidasanzwe. Abantu baba muri iri shamba babona iki giti kari nk'igiti rucurufu aho bagitaziriye igiti cy'urufu. Hari kandi bullet tree. Ibi ni biti bifise udukoko tujyana kandi tubabaza kurusha ikindi kintu cyose ngaha ku isi. Aha bavuga ko waribwa n'utu dukoko wopfa umurasa urusasu. Hari kandi ipome toxic vine. Iyi ni imigozi ijyana nk'umuriro igukoze ko ku mubiri bituma ubabara cyane. Abashakashatsi bakavuga ko ubu bumara bushobora kugutera ibisebe nkaho umenga wakubiswe n'icuma gishushe. Ibitangaje rero ntibire ngaha gusa. Turi kandi muri Ethiopia hari ikirunga gitangaje, ikirunga ca Daror. Iki gihe mu gace ka Danakil depression. Iki gifise amabara adasanzwe, ubushuhe n'imyuka y'ubumara. Ni hamwe mu hantu higeze gupima ubushuhe kurusha ahandi hantu kwisi abantu bashobora kuba. Daror giherereye ahantu hari imisozi isaduka. Ino niyo muri Afar depression. Iki ni igice gikomeye ca Great Rift Valley. Ahantu hatera hamanuka buri mwaka. Ibi bigatuma hahurira imigezi y'ubushuhe maze bigasohoka hejuru. Ibi rero birahurirana bigasohora bimwe twita sodium, potassium, sulfure n'ayandi mabara mbere atandukanye. Ahaboneka amabara atandukanye, umuhondo, urwatsi rubisi, ayatukura eka ndetse n'ubururu butangaje. Daror gifise isura utabona ahandi kwisi. Ahuzuyemo acide, umunyu n'imyuka iva aha hantu. Ibi rero bishitse hejuru biriremare bikaba ibishanga by'amabara bidasanzwe ku buryo uhashitse wogira ngo winjiye mu yindi isi. Aha hari mu hantu hashushe cyane. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 harashushe kugera ku rugero rwa degrees Celsius 41. Ibi vyamaze umwaka wose. Aya mazi rero y'ubumara uyu munyu wumye bituma wumva ari ahantu hatangaje. Aya mazi ashobora gusohora umwotsi wica mu kanya gato. Abashakashatsi bamaze igihe bibaza nimba muri aya mazi harimo ubuzima bw'udukoko canke tumwe twita bacteria. Abivuga ko atadukoko dushobora kubayo. Ntibigutangaze kumva hari abantu baba hafi y'iki kirunga. Aba bantu bamaze imyaka myinshi begereye Daror naho hari ubushuhe budasanzwe.
abimba y'umunyu nkuko twabibabwiye ko hari y'umunyu. Iki kirunga gishobora kubahitana yamara bo babona nk'ahantu hadasanzwe bakura ubutunzi bw'ibanze. Ahantu rero kuhaje bisaba kwicungira cyane ubushuhe uburozi buva muri iyi myuka kandi hashobora gutoboka. Nta nuko woshobora kuja bidafise amazi menshi ndetse n'ibikoresho bikurinda iyi myuka mibi. Iki naho kitaraturika iyi myuka isohoka iyi migezi y'ubushuhe uretse ko haguma hanahindagurira. Ibi bituma abashakashatsi bakomeza kuhakurikirana. Aya mazi yahashobora gushuha kurenga °C 100. Aha ari mu hantu hakutoshobora gusanga utunyabuzima bose kw'isi. Iri kandi n'iryo shamba rya kabiri kw'isi mu bunini nyuma y'ishamba rya Amazon. Inaryo ryitwa Maha ya Afrika. Iri shamba ririmo ibintu byinshi biteye ubwoba. Hari ibikoko byinshi bitandukanye harimo nk'inzoka za anaconda ndetse n'ibindi bikoko by'ubwoko butandukanye. Hari benshi bamaze kuhasiga ubuzima baribwa n'ibi bikoko. Yamara naho hateye ubwoba. Hari ibihugu bimwe bihakura amafaranga menshi kubera ko ahantu bahimba itoni nyinshi z'amabuye y'agaciro harimo nk'inzahabu, coltan, cobalt ndetse n'ayandi menshi toshobora guharura. Aya rero akaja mu bihugu nk'Ubushinwa, Amerika, Korea ya ruguru gukorwa mu bya bigwanisho ruhonyanganda twumva, amasaha, impeta n'ibindi bitandukanye. Iri shamba rero riberamwe ibintu byinshi by'amayobera kandi biteye ubwoba. Ibintu tosanga handi ku mugabane wa Afrika. Ahari nk'inzoka zirabura zizwi nka black mamba mu Congereza. Izi nzoka uzozisanga ahantu hake kw'isi uretse ko zikunze kuba mu ishamba ry'imvura rya Kongo ndetse no mu ishamba rya Amazon. Izi zifise ubumara bukaze cyane ku buryo ziriye ikintu gishobora gupfa mu mwanya muto. Zishobora kwiruka ibirometero 60 kw'isa bigatuma zishobora gufata ikintu n'ingoga. Izi nyegeza mu mazi ndetse no mu byatsi by'iri shamba. Izi zitunzwe n'ingurube zo mu ishamba ndetse n'amafi manini manini. Abegereye ishamba bavuga ko izi nzoka zimaze kurya abantu benshi harimo nk'abana ndetse n'ibitungwa byinshi. Biro bigatuma abantu batembera muri iri shamba bagabanuka. Ahari kandi ubwoko bw'ingona nini zigitangaza kandi zikaze. Ubundi iri shamba nyene ririmo imigezi myinshi. Ahari izi ngona ku buryo ingona imwe ishobora gupima imetero 5 z'uburebure. Izi rero ziga ikintu cyose zibonye yaba abantu, impene, inka ndetse n'ibindi nka za fi nini. Izi ngona zifise iminwa idasanzwe ku buryo zishobora guheka amagufa yose y'igikoko zishoboye kwica. Izi ngona rero zishoboye kwinyegeza kuko zerekana ibyatsi bikamera ku rukoba rwazo kuburyo n'igikoko kiyaciye kitamenya kizi ngona ariho ziri maze zikisanga mu kanwa kayo. Zishoboye kwiruka ku birometero byinshi. Ibi bigatuma ata gikoko gishobora kuyisiga. Ishamba ririmo kandi imbwa zikaze. Izi zifise ububangutsi budasanzwe na cyane cyane iyo ziri guhiga ibindi bikoko. Izi rero ziragendana kandi iyo zishaka kwica igikoko imwe yose bifise igikorwa cyayo. Hari zijejwe guhiga gukurikirana igikoko canke kugihagarika. Izi zikunda kurya ingeregere, ingurube zo mu ishamba ndetse n'ibindi bikoko byinshi biga ivyatsi. Izi nazo zishobora kurya n'abantu ariko biboneka gake. Aha hari kandi udukoko duto wogira ngo ni intozi. Utu dushobora kwica umuntu mu minota iri munsi ya 12 mu gihe ataronse ubuvuzi bubangutse. Utu dufise ubumara bukaze bushobora kwica n'ingoga yaba umuntu canke ibikoko byaba bito canke binini. Bivuga ko hari n'abashobora kudukoresha mu burozi bashaka kwica abantu n'ahataka ivyemeza neza. Utu rero ubumara bwatwo bugiye mu maze ukamara kuzifungura ugahita witaba Imana. Ubundi kandi bushobora gukoreshwa n'abahiga bakabushira ku myambi bifashisha bagiye guhiga ibikoko. Utu natwo turi mu bintu biteye ubwoba muri iri shamba rya Rain Forest rya Kongo. Igitangaje cyane aha hantu rero nuko hari amajwi atamenyekana yumvikana nk'ay'ibikoko canke y'abantu ariko atawubona hayo majwi ariko araturuka. Nta muntu canke igikoko ubona kiriko kivuga ayo majwi. Mwijoro iri shamba rya Kongo haba ibintu biteye ubwoba bituma abashakashatsi bibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ibaze ahantu wumva amajwi utabona ikiriko kirayavuga. Abaherereye bavuga yuko iyo bwije wumva amajwi y'abantu n'ibikoko bitakamba ndetse n'ayandi majwi atandukanye hamwe wokibaza ko abantu bahazimiriye ariko uri kurabara abantu babone. Abashakashatsi bakavuga ko hariho ubwoko bw'ibikoko butamenyekana ndetse n'abantu baba muri iryo shamba kuburyo iyo bwije bitangura gukoma induru. Ibi bigatuma begereye aha hantu bama bahangayitse. Wari kumwe rero na jewe Viviane Manirambona. Ndakwibutse nimba utarabikora ufyonde kuri subscribe. Ntiwagire kandi no gusangiza abandi biganiro nk'ibi.